kandi ngira ngo birangora kugira amenye aho ntangurira naho mpereza kuko ni vyinshi. hera hajya nyene uri umushikiranganje w'imigenderanire. Umushikiranganje w'imigenderanire urumva novuga yuko nari mu bantu bahambaye muri kino gihugu, davye n'ubucuti n'ubugenzi twe dufitaniye n'uw'igihugu cari cashize imbere ngo arongore igihugu, eka mbere n'ubugenzi twari dufitaniye n'ubucuti n'uwahejeje akamusubirira. Ndabona hariya itandukanye yasize Silvana. Hajya rero kuwa 21 Gitugutu ko niho bitangurira ivyo nyakubahwa Sibomana yavuze, ewe narahaboneye ibigeragezo vyinshi. Ubwa mbere twari mu nama nshikiranganje, hanyuma tukabona yuko abajejwe ibiro vy'umukuru w'igihugu baza baraza kumuraba mu nama nshikiranganje bamushikiriza amakuru. Iyo nama nshikiranganje irabandanya irahera, ngira ngo hari inyuma ya saa 2 z'ijoro. Yewe rero jarataha imuhira sinatevye, ishitsi muhira sanga hari abantu baje kudutemberera, mugabo jewe nari ndushe cataryama ahaca kumayange. Twariko turasubiramwo inzu y'iwacu dushaka kwerekana natwe ko twabe bashikiranganje, twayisize neza. Hanyuma rero naciye nsanga njya mu cumba ndi jenyene, kuko mu tambukanyi wanje n'umwana yari amaze amezi 4 n'igice canke 5 avutse, bagiye kuryama mu kindi cumba batari bwasige. Hageze mu masaa 7 numva telefone y'umutambukanyi wa President Melchior Ndadaye ati murifate, ati ibintu vyakomeye ngaha twatewe, aragende mubikira. Yewe nanje ikarabaye ntangura kurondera abagenzi. Ninaba nibuka neza narahamagaye Cyprien Ntaryamira, ndahamagara Leonard Nyangoma, ndahamagara Jean Marie Ngendahayo, gira bose murabazi, abatabazi nabo muzosoma ibitabo byose birabitomora neza. Hanyuma ndahamagara rero n'uwararongoye iperereza, we twaba muri quartier imwe, quartier 7. Turatangura tugenda dukwirikira, mugabo ibintu bishika rero aho bigorana. Urumva nja kuri kumayange, Ego. haragira igihe rero nsubira guhamagara, aneho rero uko kwimana gutangura kubonekera, nsubira guhamagara umupfasoni wa President Ndadaye, jewe ndakeneye kuvugana na President Ndadaye. Ati yewe, ati ntibishoboka, ati mugabo ushaka amakuru hamagara kuri iyi telefone. Arambi iyo telefone ndayihamagaye ko haca hitaba umushikiranganje w'ikwivuna basi, yari Colonel Ntakije Charles. Yumvise ndamuhamagaye ati mbe ntibantunganya, mbe mushirane ntibantunganya, uri umusazi, uracari muhira. Ati wewe mu bantu rino joro bategezwa kwicwa uri muri 3 ba mbere Muri iryo joro nyene. muri iryo joro nyene kuri iyo telefone. Abimbwiye gutyo nkanongera ndahamagara Richard Ndikumwami yatwara iperereza. Ati yego turiko turabikurikirana n'abana banje, abana banje nukuvuga abo bakorana mu iperereza. Ati turiko turabikurikirana, ati mugabo ko ndabibona nta kundi biza gushira, ingwano irarota bidasiba. Aje kuvuga gutyo bombe ya mbere nza numva iravuze.
uyumva mu iri telefone kure bateye ku kirimba. Hanyuma nkafata ingingo yo kuva imuhira. Urumva je vyarankijije kuza murabaza Imana igituma je vyankijije. Mugabo umupfasoni wanje yakize. Uko inyuma baje umupfasoni asigana ntaryamira ashobora kubitanga ko intaye cyane kunsumvya kuko bari kumwe. Baragiye aho yarigiye guterana n'abandi bamusangaho baramwica. Ingene bamwishe je noshiba ko Silvan umunsi umwe azotanga kwindaye kuko nawe bibonye mu maso ayibona gutyo je narabibwiwe. Hanyuma jewe naciye ngenda guhungira ahantu mu Kamenge. ajya iyo bariko baravuga nimba atari baca bashira akantu ko gushikuza bavuga yuko wacomotse n'imbabura canke wihinduye. Ngira ngo bashaka ko mu bwenge ntafise oya nukuri ahubwo naragiye mfata costume nari nambaye mu nama nshikiranganje niyo nambaye. Ico ntashitse ko ni karuvati. Hanyuma ikindi nakoze ni nabaniuka neza twari twakuye muri banki amafaranga angana ibihumbi 250. Jewe nakuye ku bihumbi 250. Hama nagiye nyene niteka koko nambaye neza ndasibira ngaho mu Kamenge. Nta bintu byo kwigira umuboyi vyabaye. Oya nukuri no andiko dabesha ababivuga sinzi yo babikura. Ico novuga gusa nuko abo bari baduhaye ngo aducungire umutekano nta numwe nemereye ko aduherekeza. Naherekejwe na murumunanje turagenda turajabuka ngenda kwa musazabu wa madamu wanje. Nshitseyo ati mbe mugenzi niwaza ngaha akabadinya bakurondera ntibahova baza akagusanga ngaha atereka turondere ahandi hantu uja. Baca bazana ingazi ndaduga kuri iyo ngazi ngarukira mu rugo rundi babana rwari urugo rw'umunyamabanga secrétaire wa president Melchior Ndadaye n'umutambukanyi wewe babana. Ndashobora kubavuga amazina buryo umuntu yakoze ikintu ciza no kukivuga. Umupfasoni yitwa Habonimana Elizabeth, umugabo we nawe yitwa Nzeyimana Elia. Baracariho n'abagenzi banje cane. Hanyuma rero ingene bamfashe n'igitangaza. Baciye bampebera igitanda cabo ije na mu cumba cabo baca baranyugarana ku buryo abantu bose baza kuko nahamaze iminsi 3. Abantu bose baza singira ndababona baravugana bakavugana. Inyuma mugabo harageze igihe abari bagize ico gikorwa kibi bigira nk'abarekuye amatelefone arasubira ruguruka. Hari yamaze kuza vya bitelefone bitwa Telecel sinzi ko muvyibuka canga na gutya. Hama ndagifata ndatelefona ninabanibuka neza. Uwa mbere nahamagaye yari uwaserukira leta zunze ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Twari tuzinanye yatwara Centre Culturel Américain yitwa Paul Patin. Hama ndamubwira nti mbega mugenzi ko mwatwigishije vya demokrasi none mbona aho bidushikanya atari heza kandi mbona jewe nsagirijwe nozi wanyu munyakira mukamuranyegeza. Ati mugenzi ntibishoboka ati mfise uwundi mushitsi witeka. Uwo wundi mushitsi yari afise turi mu kuvuga kuri n'ukurekuriranira yari President Buyoya. Hanyuma inyuma ndahamagara yanse ko bashitsi baba benshi cyane. Ivyo rero niwe wobibaza kuko aracariho. Hanyuma rero nongera ndahamagara
wararongoye ubu ambasade y'Ubufaransa. Nyawo na mugenzi jewe ndi ngaha mu Kamenge, urabe ingene woza kunkurayo. Ati rindira twitunganye ndaza. Yaraje azanana gusa niwe yatwara imodoka ari kumwe gusa n'umujandaro. Aho nari namugeneye arahashika, ahashitse mba muri rwa rugo bari banyakiriye, ndagenda nshitse mu modoka turaza. Reka rero ndababwire ibitangaza. Twari tuvuye mu Kamenge hagati dushitse kuri kaburimbi, hari abasirikare baba parakomando bambaye amahoro bajya bambara amabere rouge. Ku mutima nimbega yimwe ahantu ndahava ndikarabaye. Mugabo ukabona imodoka yiwe irengana atanumwe ayikoze ko canke ngo ayibaziki. Sinzi ko ari rya darapo y'Ubufaransa, sinzi ko rya plaque, mugabo kwabaye uko. Ariko mwibaze iyo bamenya yuko muri iyo modoka hari umuntu yitwa Ntibantunganya, je nari gukira. Ukuboko kw'Imana rero ngaho kurasa. Je ndafite ukuboko kw'Imana. Hanyuma rero arambaza ikibazo. Ati mbe muhira n'amahoro. Ina mahoro. Aho rero muze gukurikira no hangoreye. Turabandanya antwara kuri ambasade arashikanayo. Nshitse kuri ambasade nza mbona abantu bose baza bambwira, erega mushikiranganje Ntibantunganya, condoléance wihangane. Je nkabaraba, hari abantu aryamira, hari abanyangoma, hari abandi bari bahari, ni kuki bambwira condoléance? Akaza bandi basendege ya Christian Ntibantunganya, condoléance. Akaza abandi baba Rusasiye ko Pierre aracari Ntibantunganya, condoléance. Imajewe ndi ko murangora condoléance kubera iki? Kandi twabuze twese nyene cubahiro mukuru w'igihugu Dadaye. Habona bose barajumarariwe, habona bose baruzi yo baja. Hano hari abasirikare. Uya abasirikare hari ikintu basumvya twe kwa civile. Niho haza rero umusirikare yitwa Gakoryo Lazare yaritavye Imana. Anza mu gutwi arambwira ati erega mushikiranganje harya kubwira condoléance umupfasoni wawe baramwishe. Hamwe rero ambasaderi yambaza kwibarabara ati muhira n'amaki yarabizi mugabo ntiyabimbwiye. Hanyuma rero ndi baramwishe. Yego abana bobo nibiki bati babiri ntuzi iyo bari, bati mugabo umwe umenga ari mu kiriya cyumba, ni nabanibuka neza Silvana ari ngaha, bati genda umurabe. Ngenda kumuraba nsanga Silvana mukana ryamira na mukanyangoma niho bagafisa ku gahinja, ngira ngo ndikarenze na amezi 5. Hanyuma rero bararize umengo mwararize Silvana barize je fata kana ndavyibuka umengo ndafise n'ifoto. Nkagenda aha niho bimwe batwigisha vy'umurongozi muze kuvyumva. Nkagenda hamwe hari babandi muri sari na kakana. Ndadaye bamwishe. Je murambwiye ko umupfasoni wanje bamwishe. Ni mugabo buriya twe turi muri leta yiwe, iki gihugu nta bandi kiraba atari twebwe. Dutezwa kwitunganya kugira ngo turabe ingene duhangana n'ibi bihe. Ndababwire ntababesha, jewe sinarize uwo musi. Sinarize. Hari ijambo ryavugiye ngo hari komeye cyane. Umurongozi ntarira, aririra munda. Hari ijambo navuze mu myaka iheze, un bon leader c'est celui qui sait manger ses douleurs pour générer le bonheur des citoyens dont il a la charge. Utabishoboye, utavyumva, azoba ari mu kibazo atari ciwe. Ariko kumbure President Sylvestre
ntibantunganye imbere yuko tera tubandanya ku kindi ako kana kari gafise amezi 4 uno munsi kangana gute kari hehe Imana yoba yiyerekanye gute kuri urwo ruhande umve ingena ngo kangana gute angana gute n'umusore w'imyaka 32 kuko ico gihe nyina yapfa yarafise amezi 6 yarize neza mashuri arabanza mashuri yisumbuye muri kaminuza afise diplome ya master ben muri gestion commerciale akora mu Bubiligi muri entreprise umengo iraba igera ibintu byita amadeshe aya madeshe nduzeye ibitayiraniyo me consort ako kana ukaraba ujya munsi nayo mezi 6 ukoresheje ijisho rigira 3 warabona uti muri 2025 uwo mwana arashobora kuzoba ari umuyobozi angana gutyo icambere ahubwo nabo nshimira kuko iyo atababo uwo mwana atari kugira hashitse reka ndahondekanye uko byagiye bigenda uwa mbere ni mukata ryamira niwe yagafashe kuko ico gihe jewe nta mwanya nari mfise bashimye kumukomera amashi akiyumva ego nta mwanya nari mfise kandi nari byo nari nshoboye cyo kwitaho uruhinja w'imyaka w'amezi 5 kandi urumva ico nari njeje jewe kwari kuraba igihugu cyose uwa kabiri yafashijemwo uyu mupfaso nitubana ubu yaciye mubera nyina aramutunga aha mu Burundi turi akamutunga mu Bubiligi akamutunga n'abagiye mu Bubiligi n'ubu mbere mu Bubiligi abana na mukuru wa madamu kuko no munsi kandi ushiba ibikora Imana ni ibintu bidakunda gushika ku mwana w'umuhungu amara imyaka igera kuri iyo ari kumwe n'umuntu w'umuvyeyi cyenda bishimira Imana uwa gatatu yaritavye Imana yari umudamu yitwa Aurelia Nduwayo Aurelia Nduwayo ababaye iburaya canye mu Budagi cane baramuzi se wiwe yari umudepite yari yatowe 65 hanyuma mugabo batizwa guhunga muri 72 se wiwe aricwa Aurelia akorera mu Budagi twari tuzinanye niho inyuma umengo yaje kubatora i Nairobi nivyo Gasiribana yaje kubatora i Nairobi murabona ko nza ndabaza kugira ngo sinze kwihenda ku matariki ngira n'Imana wabirimwo ari ngaha hama amutwara i Nairobi aramutwara mu Budagi bajya barerekanya hari ikintu rero nashaka gushingira ko intahe c'Imana kandi gishingiye ku bihe tugezemo no munsi babandi bana ko mutambaza mutibari barihenye barya abandi bana rero baragiye barafatwa n'abantu bo mu bwoko bwose hariho umuntu yabinyuma yacu ico gihe niba nibuka neza umengo ari umugambwe parena w'umututsi aho kuvuze ngo bagiye barafatwa hari abantu bagiye barabakirana babahungisha banyegeza kuko hari abantu umengo bashaka kubakurikirana baraciye mu minwe y'abantu b'Akongomani baraciye mu minwe y'abandi bantu b'abagenzi oya se abagenzi bari banzi gusa b'Abarundi babanzaniye muri ambassade wabazanye yari uwo twabana muri quartier 7 yari uwo twabana yaraje ubwa mbere kuri ambassade abona haragoye abonye hagoye arasubira inyuma birashoboka arabagarukana abagarukanye arabampa ico yambwiye ati ndumva nduhutse kubona nshoboye kugushikiriza abana bawe
uwo munsi rero bari hehe abo bana? abo bana nabo nyene bari mu Bubiligi, bangana gute? barakuze. Umwe aramaze ko mu mwuzukuru w'imyaka 10, uwundi ahejeje ko mu mwuzukuru ahejeje umwaka ubu. Barize amashure ya kaminuza, baritunze, ahubwo ngira ngo nibo bazontunga mu minsi imbere. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ariko cyo ndashaka kuvuga kindi, ariko nabona ndondogoye uraza kumbwira uti hagarika, kuko nababwiye ndi ntanguye kuvuga kuri ibi muhava muraranga. Ngomba kucukutsa nyene. Igihambaye rero, umwana w'umukobwa w'imfura turi muri ambasade y'ababiri y'abafaransa, ari muka aho yigeje gatonyi, abonye ndenganye arampamagara. Abasoda muranyumviriza, arampamagara arambwira, papa abasoda ni babi barakubise mama aca araryama. Niryo phrase yambwiye, nizo yambwiye. Ariko abasoda si babi, je ndabazi. Abasoda si babi, kuko ndo badukingira. Ikibi cari gihe, mugabo ikibi nico cakozwe, nico umwana yabonye gica kimushiramwo isanamu atariyo. Urumva rero kuri ico nivyo novuga, tworandira cane ngaho, kuko dashobora kurandira nkavuga n'ibindi ingene vyashitse. Ariko Imana izoduha kandi karyo ntitwo. Oya, reka ndabivuge bibiri kuko birahambaye. Yego. Ica kabiri novuga ni urupfu rwa President Ntaryamira. Ndakunda kuvuga nti mu Burundi twarababaye twese, ni mugabo jewe amagorwa nagize ndagira uko angana. Ndadaye yari umugenzi cane gose, akaba n'umurongozi wacu mu by'ubugenzi. Rero biga byanuze by'ubugenzi, Ntaryamira yari umugenzi, twagendana muri byinshi. No mu Rwanda igihe twari twahunze twabana mu nzima. Hanyuma rero ujya munsi rero urupfu rwiwe, twari twagiye kumutegera ku kibuga c'indege, ngaruye ku by'uburongozi kandi. Hanyuma ku kibuga c'indege tubona amasaha aratevye y'ugushika, tutibiki. Niho naronka telefone y'uwaserukira Uburundi mu Rwanda, yari ambassadeur Severin Fatiye. Ati president ntibantunganya, unani maze kuba president, mugari nari president w'inama nshinga amateka. Ati muri fata kabaye, ati president Ntaryamira yapfuye, ati yapfanye na president Habyarimana. None mu Rwanda imeze gute? Ati nta kindi kivuga atari nkoho. Cafata ingingo, ndahamagara umu agent de sécurité, yari umu sergent, ni ushire en alerte aba bantu bawe bankingira. Hanyuma ndamubwira nti mundonderere umushikiranganje wa mbere, mundonderere ubuserukira Nations Unies yari ambassadeur Abdallah, mundonderere ubuserukira iperereza, mundonderere umengo mukuru w'abadepite ba Frodebu mu n'amashinga amateka. Hari n'abandi nshobora kuba nibagiye, mubabwire ko duhurira ku kirimba hariya. Duhuye ndababwira nti namaze kumva yuko President Ntaryamira yitavye Imana. Mugabo kino kibazo tutezwa kumenya ingene tucifatamo. Ijambo tuza kuvuga ryose abantu bararitohora. Nababwiye nti dukoresha ijambo yuko yishwe n'igisida. Yagize sanganya. Zisanganya. Kuko natinya yuko uko jani majambo
ashobora gutuma ibintu bishuha naho kandi byari bimeze bitari vyoroshe gaha koko bikiyongera. Hari rero nanje abanshigiye intaye barambwira bati kurya kuntu mwavyifashemwo byaratumye igihugu kitongera kubandanya gusha gusumba uko byari bimeze. Uwa mbere n'umuntu wo gaha muri Bujumbura rirara ndamuvuge yari se wa Leonce Ngidakumana, yambwiye ati abanyagihugu bari basaze bavuga bati ntaryamira, baramukoze ko ntiyijana, ati mugabo bakone bakakumva kuri televiziyo ukavuga kuriya baciye batekana. Uwundi yanshingiye intahe yari nyakwigendera yitwa nde, yari secrétaire général adjoint wa Frodebo Nzojibwami Augustin, yari gouverneur Bururi, nawe ambwira gutyo ati iyo utavuga kuriya, iyo batakubona igihugu nta casigara. Imana yaserukiye ngaho ngira bazi ikintu mushikiranganje si wowe nakoze ziko bavye byo bambwiye ko ari byo. Hari wambwiye ati yari muri Afrika y'Epfo, ati hanyuma baramubaza bati mu Burundi karabaye harahiye. Hari wambwiye ngo wavuze yuko sizi ko ari byo rero, ngo wavuze yuko ngo biza kuva ku kugene umukuru w'inamashiga batekaza kuvyifatamo, sizi ko ari ibyo. Ibyo nivyo barambajije, twari kumwe n'abanyamerika bo muri NDI bari kuducungera amatora hariya yemirije, hanyuma nanje bamvyuye mu gicuku cane sinjibuka n'amasangira gari nkasa yindi gucanke bati ibara riraguye, perezida Ntaryamira na Habyarimana bo mu Rwanda bagize isanganya ry'indege, ati none biza kugenda gute? Namubwiye ibintu bibiri, mu Rwanda jenoside iraba, mu Burundi biza kuva kuvyo perezida w'inama nshingamateka ntibantunganya aza kuvuga, kandi nivyo aha bivugiye nagenze neza. None we kugira uvuge ngo biza kuva kuvyo umukuru w'inama nshingamateka aza kuvuga, wimbira ko ico cyumviro cavuye hehe? Burya uburongozi bujana n'ijambo, ijambo rimwe risa rirashobora kwica canke rigakiza. Uri umukuru rero urashobora kuvuga ikintu ibintu vyayangaye ukatubona byose birahindutse, kurya Yezu yahinduye amazi mvi. Urakoze cyane. Sinzi ko no cambananiza kugira dutere dusoze ngira nsozere kuko cacu gihambaye ikindi ndashaka kuvuga. Inyuma ibi byose ingene vyagiye bishoboka, naragiye muri eta major y'abasirikare yari yoroshe, hanyuma ndabahamagara bose, turahamagara n'abatwara amarejo militaire, turahamagara babura amatari b'intara, tuti mu majambo muza kuvuga ijambo murekure gukoresha nuko yatwawe n'isanganya, uza guca kubiri nawe jewe nzoshita mukuru. Nabifashijemo n'abasirikare ko n'abafite uburyo bwo gutumanako bose turavugana. Icanyuma rero mbereza ko rero jewe nabonye mw'Imana gikomeye cyane. 1996 igihe nari umukuru w'igihugu ndigiriye yarusha, hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 1996, nsaba abakuru b'ibihugu kuko nari nabiganiriye imbere na Perezida Nyerere na Perezida Mukapa, jewe ndi umukuru w'igihugu hari ibintu bimbabaje, kibabaje ndikona abanyagihugu birirwa baramfira ko, kandi ibanga ryanje rya mbere uko bakingira nje birangora kubakingira. Je ndabasabe ntimwega mwoshobora kurungika inteko zo muri kano karere mu Burundi
zigacungerera umutekano abanyagihugu, ntihagire umunyagihugu yongera kwicwa n'aba bariko baragwana. Bati wewe urabisabye, uzobisaba babimbye kubibasaba. Ntego mu nama rero yarusha ndabisaba, baravyemera. Nyanabamwira arabwira nti awamaze kuza, jewe ndashaka ibiganiro vyuguruye n'iyi migwi igwana izemwo, hazemwo CNDD, nyari bwa CNDD FDD, hazemwo na Paripeutu. Bati viravyemeye, ndavyemeye. Turi mu nama yarusha, mwabarongozi mwe, Perezida nyakubahwa nyindishubahiro, ndekureje nivugire kuri ubu n'Imana yambere yakaryo. Mwabarongozi mwe, hariho inyifato zitabereye. Muri ico gihe uwari umushikiranganje wa mbere yarateje isoni Uburundi bwacu, kuko aho nagenda hose yashaka kuba ariho waze kuvuguruza umukuru w'igihugu. aho waja hose yaragukurikira. Umukuru w'igihugu mu gihugu n'umutumwa w'Imana mw'abantu, na cane cane iyo ari mu nzira yo kurondera amahoro, atari mu nzira yo kuza konona igihugu. Hanyuma rero aho yarusha ariko ndabisaba abakuru b'ibihugu, barabaza bati mbega ivyo uvuze uwo mushikiranje wa mbere wawe aravyemera? Ntimwibarize aho mwari kumwe, abo twari kumwe. Abamubajije arabura ico avuga buhoro buhoro. Hari umukuru w'igihugu yaciye ava hasi ati dutomorere ivyo umukuru w'igihugu w'Uburundi asavye uravyemeye? Yabonye ko atakundi ati ndavyemeye. Mugabo ashitse mu Burundi, ashitse kuri aeroport, avuga ibiteye kubiri n'ivyo yemeye, aca mbere aza gutanga raporo hamwe hamwe, ntarinze kuvuga abazotobona kahise muzo gatombora. Rero inyuma abantu baciye bava hasi, ndacibuka baravuga ntibantunganya, aragurisha igihugu, yatsa inteko ziva hanze. Baragenda ku maradiyo, na Perezida Buyoya yaragiye ku iradiyo, mbere ngira ngo ijambo ryiwe n'iry'abantu bumvirije gusumvya. Haheze rero narabonye ko ariko haraza inzira ya kudeta, ndahamagara harageze kugenda bugendana. Rero hari habaye amarorerwa y'abarundi bari bishwe hari bugendana, hama tugira tuti tuze ko bahamana iteka kugira tuvyemeranye, ntugira ngo byari vyoroshe. Kandi burya abapfasoni b'abakuru kugira mu vyemeranye nande, ego nagira ndabivuge uti kugira tuvyemeranye mu vyemeranye nande, ngira ndabivuge reka rindira. Abapfasoni b'abakuru b'ibihugu bikorera byinshi muhira. Twaravuze mbega agende ntagende, ugende canke inyuma ngaha, nawe ukijanye imitima. Mbere nagenda ngaherayo, bimwe vyanshikira bizobananya gute? Nizova bijogira gushikira n'uyu yundi mufasoni. Abo muri service de renseignement bamwe bati ntugende, bwo jewe numva mu mutima ikintu kivuga ati kigenda, uri umukuru w'igihugu dushobora kutagenda, fata igigoro ruri kugenda. Nshitse bugendana bimwe vy'uko umukuru w'igihugu yakiranwa iteka niki, ekada hari abantu bari bateguye ivyo bateguye, baragira manifestation, hari ivyo banditse sinzi ko ari ivyo, baragira manifestation ga imigumuko gaho aho hantu tugiye guhamba abantu. Mwibaze mugiye guhamba abantu, gushingura niteka ahubwo abantu, hamaka abandi bantu bateguye imigumuko aho hantu nyene.
bari bateguye rero aho ni ahandi hari kwako kw'Imana, bari bateguye ko aho hantu bahanyicira, hanyuma mu byo bari bimvye bace bansuka muri kimwe, bace basuka kwivu birengane. Imana iseruka gute? Hanyuma rero be General Nkusi wari ngaha, General Nkusi wari ngaha, va hasi bakubone ngira ndabivuge. azogira ibyo bivugako, kuko mu bantu bankijije uryarimwo. bashimye kumukomera amashi akiriho nawe nyene uryarimwo, kuko niwe yatwara helicopter. Bari babonye yuko hari ibintu bitagenda neza, nanibuka helicopter bayiguma buguruye kandi moteri mbengo zirimo. Hamwe bariko bandera ibyo bandera banyirukana, abandi basirikare bato bato baramperekeza neza, mubonye amafoto murayabona, basohoye n'ingoho. Mugabo narabwiye nti ntihagire n'umwe arasa, kuko bashaka no kurasa. Rya jambo ry'umukuru kandi ntihagire n'umwe arasa. Barantwara kuri helicopter, kuri helicopter turicara turashikayo. Ba General Nkusi nabo bafatanye ico gihe, helicopter barayidugana, hababonye tuhavuye barashika ahantu, barongera baragaruka hasi, barugara neza imyango, hama turanzi Bujumbura. Barangijije, Imana yabaciyeko. Imana nibahezagire nabo nyine. Imana yabaciyeko. Hanyuma niho inyuma nagenda kuri ambassade y'Abanyamerika. Kuri ambassade y'Abanyamerika harabaye ikigeragezo gikomeye cyane gose. Gikomeye. Uwari umushikiranganje w'ukwivuna abansi, General Sinzo Colonel Sinzo yiheba umengo Firmin yaraje kundaba kuri ambassade aho twari twagiye guhungira n'umudamu wanje kuko itariki 23. Arandyosha President Ntibandungaye uri umukuru w'igihugu mwiza cane, ingene ukora n'ukuri turabishima, mugabo uko ibintu bimeze ubu biragoye, none kugira tubandanye neza nashaka ndagusabe umubutegetsi bandanye umuhe ubutegetsi. Bwagira ngo ndugushina. Aha mwambona gutya nimumenye ko aha mu mutima harimo byinshi. Hanyuma rero shurabumwema ndamubaza, imbebwe ubutegetsi je nshaka ko nabukuye, ninduza aho bwaciye, sanga ubushaka ca muri rya nzira byaciyemo. Ninde wufise ubundi bushozi naho bwo gufasha kugira ngo igihugu kiri kigorewe kihave? Jewe mbwira, ndahinda umushikiranganje wa mbere, ndakugira umushikiranganje wa mbere, ivyo bashaka gukora uzobikore. Rero umushikiranganje wa mbere mugabo ubikore ari jewe ndi hejuru, nguko twavyumvikanye n'abanyapolitike bose ngaha. Acara byanka by'ubushikiranganje ati urabyanse urabaga wifashe birakwerera. Acarigi baca baragenda muri Etat Major, basangahe bavuga ngo kudeta yabaye bigenda uko. Mugabo ivy'Imana navyo murazi ngene ubuzima bwe bwaheze. Je nari gushima ivyo byose ndiko ndavuga muri ibi byo gusubiza hamwe, tubivuga abo bantu bose bariho, kugira umwe wese agenda wica yivuzeko. Kuko ndashobora kugira nk'ahantu bakagira bati yayenje urugero bakangosora kuri uwo, canke arico bibagiza naje nkababwira uko birakenewe kujya kuri turondera kurakenewe. Urumva rero ni birebire, abazoshaka muzosoma igitabo naravyanditse mu 1999 naranditse igitabo Une démocratie pour tous les Burundais, kiri muri volume zibiri. Inyuma ejo bundi mu 2018 narongeye nandika ikindi gitabo Burundi démocratie piégée. Ivyo bitabo ubishaka aca bisanga he? Abisanga muri Amazon, kuko ngaha vyaragoye kubizana.
mugabo co nashaka kuvuga nuko icatumye nandika cempereza ngasi subira kuri iki kibazo icatumye nandika mu gihumbi kimwe n'amajana 999 reka mvuge ivy'igihutu n'igitutsi navuze nti mu Burundi abahutu ntibaramba bamara imyaka 40 ico gihe nari mfise iyo 40 nyene ndireka rero nandike n'ingoga ntejo ninagenda ivyo novuze bazobisoma muri ivyo bitabo ariko ivyo byuko bataramba ntiwavyanditsemo sa ivyo byuko abahutu bamara imyaka 40 nibaza ko utavyanditse oya nanditsemo urumva ko dukuganira kandi ivyo nemera hanyuma rero urabona ivyiba nari rikora je nari nihaye iyo 40 ubu mfise 69 urumva rero kandi bise umuntu antunga neza ngira ngo na 80 ijana zoyishikako wa wundi yavuga ngo 50 2060 nzoba ndiho nzoba mfise 104 ans murakoze cyane ngo igishinga nahe nubu ntigiheze ariko Imana izoduha kandi karyo ko kucumviriza ariko mpindukire gato dutera dusozera Adriano Sibomana uri mu batanguje aya masengesho y'akavuna musase hari camwa kimwe umaze kubona kimaze kuvamo yego cyane burya aho abantu bakoraniye bababwiye n'ingene aya masengesho yatanguye mu 1953 uwo mwaka najewe navukiyemo aho abantu bakoraniye nkaha naho ataco bovugana bagiye hanze baca babandanya we ntubimenya ivyo Imana ikora ikabakoresha kurya babivuze hari mukaza mubona ibintu biriko biraba bukebuke burya aya masengesho twayatanguye nabitanguje kugira ngo nyine abantu babonane kuko erega harageze igihe umuhutu n'umututsi umwe amubonye hari imwe yaca hindukira agaca hariya undi agaca hariya nobamenyesha yuko bigeze tumaze kubitanguza bigeze kudutumira muri Kenya hanyuma turagenda mu ndege turabarundi bashika nka 5-6 hanyuma harimwe abatutsi n'abahutu nirirwa ndabavuga amazina mugabo harimwe umuhutu yanka cane umwe muri abo batutsi aracari umututsi mugabo uyo muhutu ntakiri hanyuma haragera igihe rero tuvugana uko ntibari bazinanye ndabaprezanta naka urya ni naka ngurya ni naka mubwira umupilota ahagarane mvemwo ari mu ndege ati nururuke ati mubwire indege ihagarare mu kirere nururuke mugabo urumva turabibandanya baratinda baravugana barahana bwakeye baratinda baratumirana kunywa icayi umwe yapfuye bakira abagenzi n'ubu iyo miryango n'abagenzi baza baranywanye kandi vyavuye ngaha mu gusozera hariho abarundi hari igihe bavuga bati hasigaye ahimana ikintu kimwe gusa canke igihe kimwe wibuka wowe harageze igihe uti hasigaye ahimana ukacubona Imana iraserutse kimwe gusa kirahari jewe muri ivyo vyahitiye abantu bahiga abandi bahigwa narimwo sinzi rero umunsi umwe baraje no kundasa muhira barabwira narifise abandarira babasoda babiri baragenda barabaha inzoga baraborerwa baracika itabi umwe yaborewe yacitse itabi gusumvya niwe yabarashe gusumvya baratabaromoka Imana biraserutse Imana yakoresheje umwe muri abo nyene bari uwo nyene bagomba ko atazoba hari niwe yahabaye hari ikindi gihe umwe muri abo bari ntiyakimbwira mugabo biramunanira mu nyuma yaraje kunsaba ikigongo ati byarananiye ico gihe yarondera wewe yego wari musi wanje mugabo biramunanira
araza kubimbwira ati burya jewe yari jewe ati nari nzanywe nuko kwica ati mugabo ntavyo wamenye ati nagira ndabikumenyeshe kandi ndagusaba ikigongo yego ndakiguha Imana birakoze yego Kazimire ngendanganya hariho umunsi woba warageze ahantu uvuga uti hasigaye aho Imana cyangwa uravye igihugu uti hasigaye aho Imana igaseruka umunota umwe nari nabivuze ingene 72 hajya wari mu maraso ego uwo munsi nawe wanditse ko ariho napfiriye itariki kuwa gatatu itariki 17 nubaho ahantu ndahabona no mu byakurikiye byose umuntu yakugwa n'Imana mu 91 barateye je namenyereye guhunga nari nasimbye najabutse n'umuduga wa Regideso gira Imana numva premier ministre kandi hari hateye paripehutu 91 ibyo nuko nugushikuza oya nibindi byo kuvuga nibindi byo kuvuga ariko nibindi byo kuvuga yego hanyuma rero nasimba ndagenda wamenyereye gusimba bashaca simba nigihe nahunguka narahungutse uwanyakiriye turi mu nzu arazara bukeye mpungutse arambwira ati abasoda baraje nawe ariko arafyina ucuriruka ariko aratwenga nanje ndasimba ndurira urugo inyuma bampamagaye namaze gusimba nagiye kumbe ntibari baje oya kwari kujaje mugabo urwo nari narusimbye nagiye nahise uruvuye umuntu yamenyereye guhuga ariko icyo gihe cya 91 uri kurarabisha ijisho rigira gatatu warabona ko nko muri 25 kuno munsi hashobora kuba birukubiri ego nari mfite ibyizigiro yuko bizogenda neza utafite ibyizigiro nta kundi urashobora guhamuka nariko namubwira nti warakoze erega hariho abantu yakuye ku mpimba yatabera umugabo yari premier ministre aho guhunga yafashe Mercedes agenda kubabohotsa ngira n'uyo yotemwanya none namye ndabimubwira ndamukengurukira nti we na ntibantunganya muri bato kuri jewe mugabo mwarampaye ubuzima ujya ndabubwira no ufite imyaka myinshi sa ufite imyaka myinshi ndayiharuye si miki ningahe nafite imyaka 22 gusa mugabo ku Murundi ni myinshi ubu mu 2060 uzo ufite imyaka ingahe yo nzari kumwe n'Imana urakoze hanyuma rero namye ndamukeza n'undamukeza namubwiye wansinyiye decret ya gatatu ujya nsinyiye ya mbere ndadayi ya kabiri mvuga ni mwarampaye ubuzima ni mwebwe nkesha byo nabo nyine ushimye kubashimira bakiriho ibindi ni Imana yagiye ruhira muga Imana yabatijije ukuboko yabatijije ikaramu Perezida Sylvestre Ntibantunganya dusozera ivyizigiro byo muri kazoza no munsi vyoshingira he ku Burundi ntabwo naje kuri iki Imana yakoze ibi navuze ni bya politike cyane gose hari yakuvuga nawe uti hari hasigaye hari yako nari nasigaje kandi ntogena nakavuze 74 jewe nari mbejeje aho bose nari mbejeje eko nari mbejeje mu seminari ntoyi y'Ibugera mugabo muri cycle inférieur hanyuma rero jewe bare bambwiye bati naho waje mu seminari ntushobora kuba padiri kubera iki urazobaza abikoze hanyuma mugabo barambwira bati mutahe mu buruhuko hanyuma tuzobabwira iyo muzoja kwiga jewe uburuhuko burahera hanyuma mbwira papa nuko nagiye kumwita umutama kandi yari keri muto ubwo yaciye yita Imana uwo mwaka nyene turagenda Imugera kubaza tugeze Imugera bati yari umupadiri w'umuzungu yitwa Petit Jean ati inyishu nyayo mwihabwa na padiri Burire Paul yari yigeze kuba prefet de discipline Imugera hanyuma yongera kuba prefet umengo ku college Notre Dame
hama nagenda ku college Notre Dame ndamurondera ntireka rya shure mwanyemerera narabuze ati reka tuje kurirondera mu Rusengo muri école moyenne pédagogique turagenda aho mu Rusengo dushitseyo muze mu rubidi Imana ikora ni hatari bati nta kibanza kiriho n'ukuri muri école moyenne pédagogique bati tahe muronderera handi apati imodoka turataha tugeze hagati na hagati imodoka igira igisida isanganya jewe ndakomereka cane mu gifaransa novyita mortellement nubu inkovu ndaca zifise gaha abarabuze buraraba hanyuma rero aramfata andyamika ku ngombe z'ibarabara kugira ngo ngume muri position nziza ariko nguma mva amaraso yabuza amaraso bene yabuza amaraso nguma amaraso hanyuma ubwa mbere haca imodoka yari umugabo yari kumwe n'umupfasoni wiwe canke mu fiancé wiwe wa mupadiri burire arabasenga ati muntu wari umwana kwa muganga uwundi ateka ati nitwariye abandi bantu ati mbega yimwe tubigenza gute inyuma haza imodoka yindi iremera kuntwara kwa muganga mu Ruyigi ndahavurirwa iminsi itari mike hanyuma haheze iminsi hari yatigwa rya Musenyeri Ruhuna yo hakimu rero uwatwari college Notre Dame de Gitega yitwa Padiri Zakarinde Midende araza aho muri ivyo birori byo kwatira Musenyeri Ruhuna hanyuma mu gutaha aca ahantu mu bitaro aho twari turi araza ati be muri mwebwe uwitwa Ntibano ya Silvestre ninde ni jewe akaboko nshira hejuru ubwo mwana ngo wizere w'ishuri giye kurironka cagiye twari ko turazana na Padiri Burire yambwira yuko azondonderera kuri Atene Igitega hanyuma rero Padiri Burire acabwira ati wewe uzoza kwiga kuri college Notre Dame de Gitega senete kandi nagira ndababwire yuko imugera nari mu bana wo hagati na hagati ariko muri college Notre Dame de Gitega nahejeje ndi mu bana ba mbere sinarenga batatu canke bane ba mbere ncangira ndi rero ubu ico nyico mvuga imbega iryo sanganya iro itaba iyo shuri nari kuyironga Imana yaserukiye mu isanganya mbega iyo ntiga muri college Notre Dame nkaronka diplome nari kuba president muri ishure ivyizigiro rero vyo Burundi muri kazoza ivyizigiro biri ngaha nyene raba ngaha jewe nababwiye ndaciye mu bihe byinshi naraciye henshi twagiye tuvuga ibibazo by'i Burundi narabaye twari kumwe na Nyakubahwa Sibomana muri wa mugwi warujejwe kwiga ikibazo cy'umwe bw'abarundi narabaye umugambwe utavuga rumwe opposition kuri ipona berega hadagira njishemwo muri gazo 91 bavuze natwe bwe Sibomana hari abantu yadukirije bagira bagende ari mushikiranganje wa mbere kandi ko ari gushinga intare uyu Sibomana ndabite Sibomana icira na gatatu abanyeshure bo muri kaminuza bagumutse bariko baranka ibyavuye mu matora bavuga bati samatora ni urusansuma rw'ubwoko baja mu mahehe bakonona ibintu hirya no hino ni nawe nihenda arankosora nta jambo rya perezida we yatwumvise kuri ico ijambo twumvise ni rya premier ministre Sibomana niwe yavuye hasi ati ivyo muriko muragira ntidushobora kuvyemera tugiye kubafata tubapfunge
nimwagira imana muzopfungurwa n'uwo ndadaye muri ko muranga sivyo kajya kubaho. Urumva abantu barongorotse. Hari n'akandi yavuze aho yagira ntuzeye iyi breakfast twahuriyeyo n'uwitwa Simbananiye Artemo. Hanyuma rero jewe bampamagaye ndagenda banshira impande yiwe anyishaka impande yiwe. Nshiga mu seminari hari umuntu yaje kutubwira inkuru hanyuma agira ati mwabako ndabivuge, ati mwabaho ndabivuge, bati bivuge, reka rero ndabivuge. Hanyuma mbonye Simbananiye ntariko nukuri ndi Yesu Kristo arakomeye gose kubona jewe ngiye kwicarana n'uyu mugenosidere yitwa Simbananiye. Ariko nturi wa muhutu yavuga ati nyururutse indege je niki eka. Hanyuma Simbananiye nawe atariko Yesu Kristo arakomeye kubera nicaranye n'umu ideologue waho tu genocidaire. Urumva mugabo rero nashaka kuvuga iki rero, iyo muhuye gutya muraganira igihambaye niki n'ukwiyugurura. Bya vyizigiro biri hehe? Abarundi dutanguye kwiyugurura. None bidababwiye kugira ndabimenye no munsi sindabikuranye kuva mu myaka 40 ingahe ndose umwanya wo kubivuga niyuguruye kandi izi yuko ngaha ateweza kwabaza cyane muri kino gihe. Imana yateguye ko bitangura uku, muyishimire, tuyishimire, tuyishimagize, dukwirikize ivyisaba umwe wese. Urakoze cyane umwe wese. Hariho rero igihambaye je muranumviriza nyine cyo mukuru w'igihugu je turazinanye kuva kera. Mwavuze abaye ibikuru bihugu niwe wa mbere numvise adoma urutoke ku bantu muri leta bakora nabi kandi ishengero rikoranye. Niwe wa mbere. Iyo ni intambwe kuko kenshi ndababwire kuko tuvuga mu Kirundi umwami yicwa n'abagabo kandi umukuru w'igihugu aruhishwa nabo bafatanije nabo mufashije. Sivuze yuko muri mwebwe muri ngaho nimwa muri mwo naho muce mwisubirako kuko kuruhisha umukuru w'igihugu no kwica igihugu. Ndabisubiremmo, kuruhisha umukuru w'igihugu no kwica igihugu. Wagiye mu kibanza wagiye ngo muzanire ivyiyumviro bifatiye ukubaka, ndi wagiye yo guze kurondera ingene wewe uyita ikiganje abita ibiganje, waje kugira ngo mufashe kugira ngo umugambi Imana ishaka kurangura ku gihugu iwurangure. Abantu rero tubiye yuko iki ari ikimenyetso gikuru Imana duhaye, duhura tuvugana neza, tuvugana cyane neza kuri ibibazo bikomeye. Iki kibazo cy'ubumwe mu Barundi kera twaragitinya. Je niga muri kaminuza aha mu 76 uvuze ijambo umutu cyangwa umututsi baragupfunga. Ndazi n'abapfuye twigana muri kaminuza ngaha ubu biravugwa. Ntibivugwa kugira ngo tugende kurondera inzira z'ukwihora, kurondera inzira zo kugira iki, nduro turondera inzira z'ukunywana. Aha turiko turavuga ku ijambo ry'Imana mbereze ngaha, c'est la vérité qui nous rendra libre. Ukuri niko kuzotubohora twese. Murakoze cyane President Sylvestre Ntibantunganya. Nizere yuko n'abazokwifuza kukurondera kugira ngo babandanirize igishinga ntahe ejo canke hirya ejo uzobitaba ukabayagira.